soma kuntori koresha umwanya muracapambana cyacapamba ariko amayora ari ndagiye anoze hano vuze ngo hano umunya so uranyumva neza kora ko je sinoshobora kugera kwa kuso waranze ariko wenka ku jewe n'abagabo babiri deje canke nankore business ikibazo nyabaki ntimvera je umugabo nawe w'igipfapfa hakuba umuco ndazi ko nuka urazi ko ntambara impuzu zigezweho urazi ko agaciro na n'imfisi katakaye genda ukore bamuha miliyoni 10 ntabwiza bakubise je kuzinda kumukira hari miliyoni 10 wambo ndakwira mu mahoro hapo nibandanizo nani muri yacu igihe abapolisi bari baje kumfata maze ucufata ibihuzu ushira mu nda urarira uraboroga ati umugabo wanje nta hantu na hamwe ushobora kumutwara je ni ubwanje naratangaye cyane Kane nkaho uri kuriga ngo birinje. Ibi kwinjira no guhatiriza. Urazi ko Kanyana asigaye akora wa muga wacu. Kanyana undi yanyirukana mu nzu wiwe. Ukora ngo jewe ndi mara. Kuminzo waka amatara. Nuko nakijejwe ibyo ntiyo bika. Cemere nibyo mugenzi wanje wo hafi. Kanyana wenyine heruka kumbwira ko hari umuje heruka kujya dimiri. Genzo byemera ndabyiboneye. Naho ntabibonye ibyo nabyo nakwemera. Ahubwo nukurabuka umuntu mwiziza muri byami yacu. Kuko ndabona ari karatsi. Kanyana mwigeme yacu. Ya. Weba serious ndakwe kumuntu ukora. Sawa.
ndakubaze kusuku ndiko mazane bose cyambere mubabare cyane muzigo watumye estime yawo nkaye yanda gushikana ariko ndiko ndazi twahuye na Edi nyangimye nabara nzigara uva ubona afise ubwenge bukwije neza mu mutwe come on nagutumye kugira ngo tunzanire Edi kugeza no masaha naho urazanira utumbwira n'umuzigo baguhaye mu ntoki kugira ngo tushikane ngaga kunanira umaziki umariki wewe wosumbwa n'akayabuki wanje mu nzu akayabu kanje ndakagaburira amata kakanyikira imbeba imbeba zinyononera impuzu mugabo uza ndakubwira nacumarira ariko Maro ibyo bintu bikoze urabikuye koresha umwana umugabo wese mu rugo urabizi neza yuko abashaka kwihagararako nta mugabo yamemera gufukama imbere y'umugore ngo asaba imbabazi yemera ikosa byoroshe sivyo cyenda neza ko namukoshereje kandi kanini pe ndavyemera ijana ku ijana ariko rero numva umenga biragoye gushika imbere yiwe ngo mfukame nemera amakosa ambwiye ati habaye iki umenga nzo bantakaje umunyarigabo bwanje takaza akanyarigabo mwene wacu ubu kuri kuraburaguza umugore wawe ko muri ko mwama mu mishwano biriko bihindurike niyo mpamvu bavuga yuko umuntu amanika agatuyica mu kamano agahagarara uno munsi ndiko n'ubumuremere bw'ibintu nakoze bro ndumva neza yuko nababaje umutima w'umugore nkunda bivuye mu bujuru bw'iwanje na niyo mpamvu uraje wawe umpanungure menye ico gukora mana Marove urashaka ko ndaguhanura byo ariko mbere ko no guhanura ibintu bimwe bimwe ushaka kwanza kumenya estime mu kumuhereza ry'amafaranga uri siri yuko ajya amafaranga kiyafise gushika kuri no saha cibure Kanyana urazi neza yuko atoba bifise mu ruhara by'abiri bro cibya Kanyana ntavyo nakomeze cyane kwijana ariko kandi sinamuhakanira ibintu by'ibijana kwijana kuko ukuntu byaje naje birancanga je namubwiye ati tuje mu hotel amarambye ati jewe ndafise wanje hameze neza sineze ko ari umugore w'umuntu nenze ko ari umukobwa nyene bamwe duhura nabo ntibisanzwe tukaheza amadinitaye ndavuga tokeye ko ufise wawe amafaranga yanje ya hotel aragize Imana arakize tuba turagiye tukihashika mani nta na 10 minutes yaheze numvise impoye inyuma yanje ikibanza kimeze cyane basi mu amahirwe amwe gusa kumbura ngiye gushaka kwikosera biboneke ko amafaranga mbona naguhera wowe yakora muri popopo na niyo mpamvu iyo ndaguhaye akazi kenshi wamukubita swata bikanga muhungu popopo nta mugisha urimo ukuranyu okay uzoshimiye Roy kuko yataba Roy uno munsi okay munyumvirize neza nta mpamvu yuko twokwaba twiruka inyuma ya Edi kandi ari umubosi wiwe ubu ndashaka ko mundondere rujya kajya kagabo bita Mwalimu mumunyikire Mwalimu ya Mwalimu na wajibu saye mupfu Mwalimu dufa kazi ikindi naco kandi si ngombwa umenye ico dufa wotegezwa gusa gukurikiza ivyo mba nagutegeza mu murondere estime ukuranyuka mu murondere estime asanzwe ari boss wa estime azobafasha ingene mushobora kumurongo ndamukeneye ari kiziga muriko muranyumviriza aya n'amahigo ya nyuma ndaguhaye nkeneye kubona umutwe wiwe binashobose kugira numve ndishimye muzomuca umutwe mumunzanira umutwe mushakoshi mukore ningoga kazi okay
hafi kugenda uko ico yakoze estimate yaciye afata Kanyana amwirukana mu cyumba acasigara arankubita jewe hanyuma kuvyereka amafaranga je nayakiriye kuri banki kuko yacambwiye ati telefone umugore wawe umubwire ndamubwire nimero yanje ya konti ashireka amahera rero nizo nzira amafaranga yanje yagiyemo sinzire ko yoba yarakuyeko cyangwa yobakiriye Malo ikintu ntahuye nuko wakoze amakosa abiri. Ikosa rya mbere wakoze niryo guca inyuma umugore wawe mu gihe mutanditswe muvugana yuko muzocana inyuma. Ikosa rya kabiri rero kandundura niryo kuvya kumuca inyuma gukora icyaha ukacuza kumutuka no kumufata nabi. Ivyo navyo bya estime tuzovyihereza ariko banza kwanza wegereze umugore wawe umushire ku murongo kwanza umworoshe umugore ni nkiri umworoshe nimwaheza gukemura ikibazo cyo mu rugo ivyo bindi navyo bizokwikora ariko umenye neza yuko estime atakintu na kimwe je nzomukorera je ni genge yanje ico tuzokora uzokibona Mana kuvya estime je ndakwizeye cyane sivyo ariko guca umugore wanje biragoye mana sindibaza neza yuko akifise umutima kuri je nakoze byinshi bibi kuri we ariko nzongerageza Sister. Ça? Mama. Ndishimye guhura nawe. Okay. Good. Sorry gatoya. Kwani wasi kunyitaba? Sinari hafi ya telefone, niyo mpamvu natevye kubishura. Okay. Hama. Narinda gukeneye muherutse ndafise ikibazo nyene nshaka kuza tukavugana twicaranye twatawe ndi muntu mfise yomba hafi canke nashobora kubwira ikibazo mfise atari wewe rero ubishiremo ingufu ntirirenge frame. Sawa. Zohiga umwanya nze tuvugane. Mfise ndi buje ngo mare nk'iminota 30 wewe ushitse ico mbwira niho je ndi muhera. Okay, ngeze ngeze madaje. Sawa. Okay. Mama muradutunga. Nongera ndabashimira ko kanya mundindiriye. Nari nifuje ko kari byinshi twoganira byimbitse. Ariko kubera ikintu kimbakiye muri make kifatiriye ntibiba bigikunda ko umwanya ndawuronka none nifuje ko ndabasaba nimero yanjye ya telefone baza kuganira kishe ku telefone. Sawa na kibazo. Kandi Soixante-six. 218 349. Hama merci. Akazina? Alice. Merci. Baza tuza kuryoherwa na wigana n'umunsi. Sawa. Estime kugeza ubu mapira ahindutse bose adutumye kwica Mwalimu nta mpamvu yo kuguma twiruka inyuma ya Edi. Roy soa yo je naje gukora aka kazi mfise ubwenge bumeze neza icyo nkora cyose mbanza kwiyumvira kandi aya maboko yanje niyagenewe gusesa amaraso y'inzira karengane nta mpamvu n'imwe ima ubushobozi bwo gushura kwica umubosi wacu. Ikintu gihari ujya mu bosi wacu ni kumukura intambamyi zituma akazi kiwe katagenda neza. Vema ivyo nzobikora ntumwashaka na Edi nzomubazanira ariko kumbwira kuno kwica Mwalimu never genda bikata cyushobora gukora. Zizigira nkiriho
kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru zizigira Yesu gusa. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokeba. Hedi, Hedi mon fils. Hedi. Oui. Ngahani. Ngo wicare ngaha. Wabonye? Cara neza. Ubiriza rero. Ati wowe ko usanzwe ukorana kuja kw'ishuri. Sivyo? Ejo nzozinduka kare kujana mushika kwa muganga. Rero nawe ziwizinduka ugende kw'ishure. Hazosanga utagiye kw'ishure. Sha tuzomiranira nawe. Mama nzogenda kw'ishure mama. Tavyumvikana? Nzogenda. Sawa mwana. Zobikore. Estime? Tubize twavyumvise. Ariko nimba duhagaze ngaha. Nimba twaje ngaha. Twera twitumi. Dufise uwaturungitse. Rero kubw'ivyo sinibaza ko ibyo byose uvuze ari ngombwa. Wibuka neza yuko ari amahera utaraheza kuri. Niyo mpamvu rero ivyo ukwiye kubikora utekereje, woroshe, unabikunze kugira ngo byose bitugirire akamaro. Augustin, byari bikwiriye ariko ntibyoroshe. Estime, amahera urayariye bwimukira uyivemo, ntigishobora kuba co kunda. Okay. Ubutumwa bwawe ubwo So Head, oui, pardon gato, che non hanno capito di ciò tuo capo. Singuba
hama ikamufata ibyicara arega mushatse ko aranagura akabati mufata ibyicara kandi aracingira ngaha mu kigo yego so waje karibu murakoze ni wewe ngomba mu mutima umara umubabaro ngundira utunyaruke numva nshaka wowe mana ufasha ndananiwe isawa note isawa hazire impamvu yenda gutumye yego ndazi ko muzina nyina kesi yego aheruka kugira ikibazo yaragwaye oya ikibazo cyo ni kirekire rero kubw'iyo mpamvu bituma adashobora gukora ibikorwa neza byo mu rugo yego binashaka by'ukuri nk'umugenzi ufashe uzogenda kuzura mufasha ibikorwa bimwe bimwe mu rugo uzamukoze cyane amakesi nukuri azi ko ntakwanyira Jinaje amashuri ndabizi nta nisho ndiko ndakora ariko sigaye ko manza kugenda kubaza abavyeyi niba menyesha bakanyemerera uzohe France ndakubwiye ntaco mbaye ndagushimira rwose rero niba barakuromenyesha uzoshuza wihuta kuromenyesha kuko ibintu vyihuta rwose yego uzamukoze cyane yego ico rero ndagutumiye ko reka naje mbandanye hari ibikorwa nariri Kanyana, iminsi maze ndagutelefona ndakwinginga kugira ngo tuze tuvugane ukanga uko kuyumvira yuko miliyoni zanje 10 uzitwara uko nyene. Okay, nizere ko uno munsi washoboye kuza, nizere ko uno munsi tuzaguheza Kanyana. Nawe uhinda umusozi Sana igihombo ry'amafaranga yawe ntavyo kuryamana twigeze tuvugana igihe wayama wibuke neza ko twavuganye ko nzo yagusubiza kandi je sinibaza impamvu uri kurangisha kugeza kino gihe wakoresheje umugabo wanje witwaje ngo niko tugufitiye amafaranga ubu naho muri uno mwanya ushaka gukoresha jewe ibirenze kuba warakoresheje umugabo wanje nibaza ko atakindi ubu gikeneye inyungu warayironse warakoresheje umugabo wanje amafaranga yarayishe mu kazi yaragukoreye icyo nashaka kukumenyesha ni nayo mpamvu naje ngaha si jewe ushobora kundonga cyenda umugore w'umuntu sindi umugore wishira hamwe Kanyana ndakubaze 10 miliyoni urayizi miliyoni 10 wimvire ko amafaranga yiwanje miliyoni 10 ushobora kuyajya uko nyene uzobaze jewe ndinde okay sinari mperusi kwica umuntu mugabo ndabona uno munsi today mpava n'icyo umuntu okay urahitamo hagati y'urufu canke kunyihera pompompo nk'ipomporera amahitamo nayo iwawe. Bom, Zena. Mengo ufite ubwoba? Kondomo. Naewa? Ngize iminsi mbona urengana kuri barabara. Uba muri imicungara nyene ngaha hafi. Ega ni hamba. Maje jare nari nifuza ko twabana abagenzi umwe ariko menye basinitse najya. Nitwa Yvette. Wow, Yvette. Zina ryiza mpise ufite n'imishatsi myiza sha Yvette. Mama yarambwiye ati umukobwa uzobona afite imishatsi myiza azoba ari na mwiza kandi azoba afite imico myiza kandi azoba ameze nka Yvette. Ni bono Yvette. Nibo? Ya, amaje nitwakoresha umwanya
Ejari nivuze yuko wese nuba mu bagenzi bawe basa bo mu bagenzi bawe kandi urakoze kubyemera no kubitahura shaka umugeni yeah. Ibintu biraja nabi ivyo sinaye David icyo nakubwira sinari kuzimba kumbuka umugenzi ko nje kubonana n'umuntu nkawe kandi akona akantu gatoyi cyane kuri jewe iyo mpindukije umusare ndakabona ku gitanda kandi ubike ko umugabo tubana nawe akurenzeho gukoresha ibyo bintu inyuma y'ibyo ibyo turiko turavugana byose ariko uracyumva naje niteguye kandi sinagushobora kuza ngaha jenyine icyo nicyo bakubwira ngo kuba umugore w'umusirikare umerisi ko wanguriye icyo kunywa bibaye ngombwa unyongere hama ngo ndangize ntahe kuko urupfu rw'iwanje we ni rwo gusiga nova mugakurikira cyane mu minota nk'itatu ukibivuga gusa harya wo ntanga gupfa